Ndasubiriye kubahereza akaze mwese banywanyi bacu mukurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya yageze ko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo hari kw'igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 nibwo twababwira ivy'urugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye Addis Abeba muri Ethiopia, urugendo rukomeye cane kandi urugendo rufise inkurikizi nziza cane ku gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'itsinda ry'abarongozi basanzwe bafise ivyo bajejwe mu gihugu c'u Burundi, aho uru rugendo rufise inyungu nyinshi ku Burundi tugiye kugarukaho. Turaza kubabwira rero ivyabaye kuri uyu munsi wa kabiri w'urugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu ca Ethiopia, aho kuri ubu ngubu uru rugendo rugiye kuzana inyungu nyinshi ku gihugu c'u Burundi, aho amahinguriro akomeye cane mu minsi iri imbere mushobora kubona yubatswe bivanye n'uru rugendo rukomeye cane rugiye kugira inyungu zinshi cyane ku gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kurabira hamwe ivy'uru rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, izi nyungu zihambaye kugene abategetsi bo muri Ethiopia bishimiye Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu anarongoye ubumwe bwa Afurika. Muri ano makuru vyose nyine turagenda turabigaruka ko tugaruke no ku mateka ahambaye cane ari hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Ethiopia. Vyose twabiguteguriye tugiye kubigushikiriza ngo nimba ari urugendo rufise inyungu zikomeye cane n'uru Perezida Evariste Ndayishimiye arimwo. Wiyumvire nawe itsinda ry'abategetsi benshi bajanye muri uru rugendo kandi bakaba bariko barakora urugendo bari kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Byose nyine tugira ngo tubigaruke ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wafyonda ko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Mbere yuko tugaruka kuri urugendo rukomeye cane, reka tubanze tugaruke ku mateka ya kahise ku Burundi ndetse n'igihugu ca Ethiopia. Ngo si ubu ngubu bitanguye. Uburundi na Ethiopia bihuriye kuki? Amateka n'imigenderanire bifise imizi ikomeye cane. Tubutse yuko imigenderanire hagati y'u Burundi na Ethiopia ifise imizi miremire mu mateka ya politike ya Afrika, cane cane mu rugamba rwo gukwirikira no kuciyumviro ca Afrika yunze ubumwe Pan-Africanisme mu mwaka w'1963. Twabibutsa yuko umwami Mwambutsa wa kane ndeye nyine iki gihugu ca Ethiopia, aho yitavye inama ikomeye yo gushinga umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Aha watanguzwa Addis Abeba, umwami w'abami Haile Selassie, umwami wa Ethiopia. Ico gihe yari umwe mu bategetsi bakomeye muri Afrika, afatikanije na Kwame Nkrumah, perezida wa Ghana. Ni bamwe mu bashinze umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ubu isigaye yitwa UA, bagamije guhuza ibihugu vya Afrika no kubikura mu bukoroni. Ethiopia ni igihugu kidasanzwe muri Afrika kuko kitigeze gikoronezwa nk'ibindi bivuye ku gutsinda ingabo z'Abataliyano mu gihe c'umwami Meleki wa kabiri. Ivyo vyatumye kiba ikimenyetso co kwiyubaha no kwigenga k'umugabane wose, maze igihe hatanguzwa umuryango w'ubumwe bwa Afrika babona ko bibereye ko ugira icicaro mu gihugu kimwe rudende kitigeze gikoronezwa arico Ethiopia. Uwo mubano mwiza warabandanije no mu nyuma muri Ndamukiza mwaka w'1971. Haile Selassie yaragendeye Uburundi, aho yakiriwe na Perezida Michel Micombero, yongera aragendera igisagara ca Gitega. Uyu mwami nyine w'abami bo muri Ethiopia muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na rimwe.
Mu gihe vya vuba imigenderanire yarasubiriye gutsimbatazwa bikomeye cane mu kwezi kwa kabiri mwaka w'2021 uwahoze ari perezida wa Ethiopia Sahle-Work Zewde yaragendeye Uburundi mu rugendo rw'akazi mu ntumbero yo gukomeza gufashanya hagati y'ivyo bihugu vyompi. Ico gihe Ethiopia yasavye ko hashirwaho umurwi uhurikiyemwo ibihugu vyompi Commission Mixte kugira ngo usuzume aho amasezerano yo gukorana yasinywe muri 2014 ariko arashirwa mu ngiro hamwe no kwagura ibisata bishasha vyo gukorana. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 8 Ndamukiza haratewe umukono ku masezerano y'imigenderanire hagati y'u Burundi na Ethiopia aho ku ruhande rw'u Burundi yasinywe n'umushikiranganji Edouard Bizimana mu gihe ku ruhande rwa Ethiopia hasinye Gideon Timotheus. Ivyo vyabaye inyuma y'inama ya kabiri y'urwego ruhuza abashikiranganji b'ivyo bihugu bibiri yarangiye kuwa gatatu ku cicaro c'Ibanki Nkuru ya Ethiopia Addis Abeba. Iyi nama yamaze iminsi ibiri yahuje abategetsi bakuru n'abahinga b'ivyo bihugu bibiri yibanda cane ku gukomeza gukorana mu bisata bitandukanye harimwo umutekano, ubudandaji, gutwara ibintu n'ibindi, uburimyi, amasoko ntanganguvu, indero, ubuhinga bwa none, amagara y'abantu n'iterambere ry'ibisata vy'ingenzi. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed mu rugendo rwo kuri uyu wa 9 ndetse n'urugendo rwo kuwa 8 Ndamukiza bakaba bemeje ayo masezerano yari yasinywe. Amateka y'u Burundi na Ethiopia arakomeye cane, murumva yuko afise imizi ikomeye cane. Reka tugaruke nyine ku vyabaye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo ari mu rugendo rukomeye cane rw'akazi muri Ethiopia, urugendo bivugwa yuko bugiye kuzanira iterambere rikomeye cyane u Burundi, aho ngo bushobora gucya mubona amahinguriro akomeye cane yubatswe mu Burundi bivanye n'uru rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbere yuko tugaruka ku rugendo rwiwe ku igenekerezo rya 10 uyu munsi nyine, reka tubanze dutangurire ku vyabaye ku munsi w'ejo muri uru rugendo. Urugendo rukomeye cane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Addis Abeba yatanguriye urugendo mu mahinguriro n'igisirikare. Mu gatondo ko kuri uyu wa 9 ni ku munsi w'ejo nyine Ndamukiza mwaka 2026, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba kandi n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe yazindutse mu murwa mukuru Addis Abeba muri Ethiopia. Ari mu rugendo rw'akazi rugamije gutsimbataza ubufatanyabikorwa hagati y'u Burundi ndetse na Ethiopia. Uru rugendo rwiteze ko ruzoshimangira cane imigambi y'iterambere rijanye no guhangana no guhanahana ubumenyi mu vy'amahinguriro n'umutekano. Perezida Ndayishimiye Evariste ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yakiriwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bole International Airport n'icegera c'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Temesgeni Turihe. Perezida Ndayishimiye yatanguriye ibikorwa vy'urugendo rwiwe muri Bole Remi Special Economic Zone, aha hari ikibanza gihambaye c'amahinguriro n'ubudandaji. Hano yaronse akaryo ko kuraba ingene ico gihugu gitunganya ivy'iterambere mu guhamagarira abarwizatunga mu guteza imbere amahinguriro. Yabandanije agendera ahakorerwa ivy'igisirikare ca Ethiopia, aha yiboneye neza ingene ico gihugu ciyubatse mu bijanye n'umutekano no kwivuna abansi. Mu rugendo rwiwe Perezida Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, harimwo umushikiranganji ajejwe ukwivuna abansi Mary Chantal Nijimbere, uw'ubutare Hassan Kibeya hamwe
n'uw'imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana, kuko amakuru atangwa na Ethiopian News Agency abivuga. Muri uru rugendo Perezida Ndayishimiye azogirana ibiganiro n'abategetsi ba Ethiopia bigamije gukomeza ubufatanyabikorwa mu bisata bitandukanye birimwo igisirikare, ubudandaji, amasoko ntanganguvu n'iterambere ry'amahinguriro. Burundi na Ethiopia bisanzwe bifitaniye imigenderanire myiza kandi maze igihe kirekire nk'uko bababwiye mu mateka y'akahise ku Burundi na Ethiopia, aho ibihugu byombi bibandanya gutsimbataza ubufatanyabikorwa biciye mu nama z'urwego rwo hejuru. Vuba cyane Uburundi na Ethiopia biherutse gutera umukono ku masezerano yo gufashanya. Muri ayo biyemeje gukomeza ubufatanyabikorwa. Uwo mukono watewe muri Ethiopia aho hari haramutse hasozerwa inama ya kabiri y'urwego ruhuza abashikiranganje b'ivyo bihugu yabereye i Addis Abeba hari kuwa 8 Ndamukiza mwaka wa 2026. Aya masezerano yasinywe na Edouard Bizimana ku ruhande rw'Uburundi na Gedeon Timotheus ku ruhande rwa Ethiopia. Impande zose zarashimangiye ko zigomba gukomeza gukorana mu bisata bitandukanye birimwo umutekano, ubudandaji, uburimyi n'iterambere mu ntumbero yo kuzana inyungu ku mpande zose. Inyungu rero zikomeye cyane zigiye kuba ku gihugu c'u Burundi. Uru rugendo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze rurahambaye. Ku munsi wa kabiri w'uru rugendo kuri uyu munsi nyine ku igenekerezo rya 10 hoho byabaye ibintu bidasanzwe. Uru rugendo rw'akazi rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri Ethiopia rubandanya yiboneye amahinguriro akomeye nka Sofret Mire na Adam Group uko akora. Mu rugendo rw'akazi ariko aragirira mu gihugu ca Ethiopia, mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko agendera amahinguriro atandukanye akomeye mu ntumbero yo kurahura ubwenge no gutsimbataza ubufatanyabikorwa mu by'iterambere hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu ca Ethiopia. Tubutse yuko mu bikorwa biriko biraranga urwo rugendo, mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye uruganda rwa Sofret Mire rumenyerewe mu guhingura mire ikoreshwa cane mu mahingurire y'ibinyobwa. Ico gikorwa cari kigamije kwiga ingene amahinguriro nk'ayo yo kubakwa canke agatezwa imbere mu Burundi mu ntumbero yo gushigikira iterambere ry'inganda no kongereza agaciro kw'ivyimburwa mu gihugu cacu c'u Burundi, aho yari kumwe n'umushikiranganje wa Ethiopia ajejwe amahinguriro nk'uko kimenyesha makuru Ethiopian News Agency kivyandika. Umukuru w'igihugu yararose kandi akaryo ko kugendera ihinguriro rya Adama Manufacturing Group, rimwe mu mahinguriro manini muri Ethiopia, aho niho yambitswe impuzu z'icubahiro ahabwa n'icumu n'inkizo nk'ikimenyetso c'iteka mu kumukeza ku ruhara rwiwe rw'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uwashinze iryo hinguriro ni Dr Abdulkarim Mohamed, niwe yamwakiriye anamushimira ku burongozi bwiwe. Kuwa 9 Ntwarante mwaka wa 2026 umukuru w'igihugu Ndayishimiye kandi yaritavye ibirori vyo kwibuka intsinzi ya Battle of Adawa, aho yunamiye ingabo z'Abanyethiopia zatsinze Abataliyano mwaka wa 1896. Yanashize urugore rw'amashurwe ku cibutso c'iyo ntsinzi mu rwego rwo guha agaciro intwari z'icyo gihugu. Kuko
twababwiye ibintu bikomeye cyane biri muri uru rugendo ngo Perezida Evariste Ndayishimiye arafise intumbero ikomeye cyane yo kuba hari amahinguriro yoba agiye kubakwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko akarorero nyine akaba ari ayubatswe muri Ethiopia. Uburundi bukaba bugiye kungukira ibintu bikomeye cyane muri uru rugendo Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2026 ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'itsinda ry'abarongozi bakuru cyane bakomeye nga mu gihugu cy'u Burundi. Turabandanya kubatohoreza ku bijanye n'uru rugendo ndetse n'inyungu nyinshi uru rugendo rufitiye Uburundi, bamwe n'abandi bari ko barabona yuko Neva ariko arakora utwigoro twiza cyane dukomere, nubwo hatabuze ababandanya kumutobera ndetse n'abacura imigambi mubisha yo kumutembagaza ku butegetsi. Mu kandi kanya turaza no kubabwira n'ibindi bishasha. Bibe byiza kuri mwese, nivyo mbipfurije.